Mufasoni turaguhaye ikaze hano muri studio z'iradio Ubutumwa bw'Amahoro no ku mbuga ngurukana bumenyi zayo. Murakoze. Twashaka rero ubanze mutwidondore abo muri bo na cyane cyane cyo mujejwe mu ishyirahamwe mvamakungu FIDA International. Murakoze kandi nitwa Uwamahoro Efrazi hama mwishirahamwe mvamakungu FIDA International nkabanjejwe iby'abakenyezi n'abana. Murakoze. Okay. None abakenyezi mubafasha gute, mubafashisha iki, mubahiki? Ego abakenyezi mvuze umukenyezi n'umwigeme abarimwo tubahimiriza gukorera hamwe tugaca tubigisha inyigisho zingene bakwiye kwitunganiza imigambi yabo bakoresheje ivyo bafise mu minwe yabo. Izo nyigisho ziva muri Finland, hama tumaze kubigisha izo nyigisho turabarongora no mu migambi baba bashaka gushira mu ngiro bariko barakorera hamwe. Ego ibyo uvuga bafise kumenga hari ubukene, ibyo uvuga bafise n'ingene babikoresha utanga akarorero. Egome hari igihe umuntu usanga afise ikintu nk'akarorero twasanze mu Rwaruka usanga bafise nk'aya telefone ngendanwa, ugasanga bafise telefone y'ibiciro binini ari mu bihumbi majana, mugabo akaba akizeye ivyo abavyeyi bamuha akagumaho muhira atamugambi numwe yiyumvira yokora kandi n'umutasanzwe nawe ufise no mu ntoki. Ego none tukiraho nyine akamo muca mubatera bogenza gute, bo kwifata gute? Ego bogurisha ayo telefone. Murakoze cyane. Turatera kamo abakenyezi ego usanga bafise ivyo bajejwe bitandukanye mu rugo, ugasanga barindiye ko umushinga nahari wagira ico atahana mu rugo, hama turabatera kamo kuko bokura amaboko mu mpuzu nabo bakaraba ico bakora kigira ikimazi mu rugo, mu iterambere ry'urugo, aho harimo n'abigeme. Ego umuntu ataguma yizeye ngo umwe azontwara ni wazongirira iki ni wazongirira iki, mugano mwigema kiyumvira gukura amaboko mu mpuzu no kugira ico ahereza amaboko, ico akora kimugirira akamaro kimuzanira inyungu. Ego ndabashimye. Murakoze.